Fizo. Yaga Fizo manizo. Burundiano ndugwe mutamenyegwa. Umunyabikogwa. Bifese on the floor. Natasha. Mubibona gute? La namba la boss. La brochette. La miembere. Abaririmbyi bo barundi n'abarundi bicaye hamwe maze nk'ibiryohe cyane gose cyangwa umunezero ofise sinzi kuntu no bacapira Fizo. Yaga Fizo manizo. Burundiano ndugwe mutamenyegwa. Umunyabikogwa. Bifese on the floor. Ewe. Manzi ndabisha no wicaye hafi y'umuryango. Sandara abana n'ubuguru. Istanish. Fresh bifese. Urameze neza. Esther. Fresh. Sha. Agomeka gatebe n'agateguriye we. Ngagatebe. Istanish. Biko isa. Bikorwa ndabona muri minsi kuri YouTube uba. Kurajesha. Kada karimba yaririmbye kiki yaririmbye ashiramwo amantuze yo mu Rwanda amantuze nyine batamba abo muri Afrika y'Epfo niki bana karafuse kabisa umuji kabisa ondeganye hose vraiment sister nukuri respect ya courage buke bushikara umusiba ku mugezi wana wabaye mu star ubona bifese wabaye umuzamu wande musi walahi akora ndio kuri mukuru nemera karibu la noma la bamba eske karibu musi ndatonise Estanish. kavuyo daniri ndebe mfise abashitsi atewiteka no musi bakugendeye ashe musi ko mungende no kuri filma Natasha Mubibona gute? Ndenda kunda abaririmbyi ndundi abaririmbyi bo barundi n'abarundi bicaye hamwe maze nk'ibiryohe cyane gose cyangwa umunezero ofise sinzi kuntu no bacapira we nazo kukunda umunezero warose sitro Natasha warabizi igihe dukorana la namba la boss. La brochette. La miembere. Arabizi dukorana hinduki urabizi mani tenda kunda abar sha no musi bana kubyiye umunsi wagapatanye Fizo yaga Bintu ni bintu. Abantu na bantu. karibu cyane Tama bifese. arafino Miss Erika muti ndatewe nite karibu cyane sha arafu bigwaye Safi. uko bien nashukuru ema ewe Murameze neza. arafu welcome my brother Yes. kavuyo sha wewe wanubona nabashi Kozi wawe umega bizikuru. Welcome. bigwaye sasa Ha? murameze neza Urashima bra. ewa tendishimye ukuri ibihanganye nkamwe prime uyu muri mukuru wacu muri game wadutanguriye ibyo turabizi tegerezwa dushima n'Imana ibi nibyo byaba bikenewe mu gihugu cy'u Burundi ko abasani atawanja wangura abamo usanga dushobora kuza kugenderanira nibyo byiza nk'ubejo no muzi tukazanga iwawe kwa Fizo ejo tukaja kwa Istanish hirya yejo kwa Natasha byari kwa Rafo ubumwe bukabandanya ibi nibyo bintu biba bikenewe nta kintu kindyoye vraiment nka Natasha la boss la namba aje kungendera ubibona gute si bintu aragabora akunda si bintu n'umutagara ewe subiramo Miss Erika bigwaye sasa Bintu ni bintu. uko bien Abantu na bantu. Si bintu. Esther mbona wongeye
Estanisha kutavuga ndavuga uri mu byumvanya baje Ngaritonda. Yageze ku oya ndavuga nturabona ko ndirimba neza nkavuga ariko nibyo je ndakunda abantu b'abastari mu makartier musanga muri ntamba abamarayika. muri kuri stage ya kominduru reka tuba turiko tugomba kunezereza ibyo ndabizi niko kazi kacu ariko nyene muri quartier ugomba kwitwara arafuro ni mu by'ibyo bishasha none ndashima kuba nsanzwe nka Big Fizzo uri muzima n'ukuri nije gateka cyane mbonye mungende mutananiguke ariko n'Imana avuga ati nzoza nk'igisuma ahubwo arabutwo mwaronse akadiri none man kandi ntabwo tugire nka mutama nka nyakubahwa nyene twiteze tugire udihinde bishasha bishasha ariko ahubwo shani kwini ziyamamagara shani kwini basha n'abatari na hafi biserika buryo umuntu umuvutse aba ariko arafungura ni lazima ya miserika tubyare ibyo bishasha rero Ishasha nyene ni gahanumba wapi kabisa. kubera iki Kanyota niko. ahubwo rero Mr. Fizzo reba burya jewe tutaratuzimana harakamvye ngira ndababwira mwebwe ijya ngingo yo ku maradiyo yavuzwe yuko abasani ngo tuzohora tuvuzwa ngo tutanze amafaranga ikintu cyose kizohora kivuga gitanga amafaranga mwe mwaracumbise Aha. Nuko. ngo urumva ngo indirimbo ivugijwe ngo amafaranga ngo turose ngo tugiye muri studio kuvuga ibikorwa byacu ngo amafaranga bijya bintu twebwe murazi neza umwanya uhera turiko turandika indirimbo nkajewe ensohe turazi umwanya ntwaye kugira ngo ndayisohore urabizi naranditse ndandika amajoro n'amajoro ndarantaryama ariko ngo wumve ngo aho kudufata mu mugongo ngo tuze kuriha mwe mubyumva gute nka mwebwe Numva ni hatari. Je kuyije mbona umengo na Natasha. Amahera iwanje arahari babikora batabikora Erega rero n'abandi batayafise. Ugato kiwawe sawa. N'abandi batayafise. oya ehera none gashaho ubu twe turazi kuko nufata ngo bigoranye amaryo yarahari hari radio Mizero FM yonyene Asimizero FM yitwa Mwizero cyeco gihe cyewe ndibuka naririmba muri Nigasoni najya tanga umuziki kera maze imyaka 200 mu muziki mutamashima yako kabisa waradugira niyo myaka 200 ndibuka igihe natanguye umuziki nta maradiyo yari bwagwire hari radiyo RTNet hariyo iyo bita radiyo Mwizero ya hamwe na CCI Mwizero nyene niyo CCI nakubesha jewe twararirimba warashima tukajya no mu makonse tukaririmba dukorera ibihumbi ibi Natasha eko chanyewe Natasha icyo gihe ntiyari bwabera boss sinzi kuvuga umuntu yagiye ndibuka nza kumuraba mu makaraoke icyo gihe Natasha yaranamba yararirimba yaratwika mu makaraoke ariko ukaca wumva ingingo bashaka kwigana duradutera inga mu Burundi ntawo bisabira nta duradutera dufise icambere na mbere umuririmbyi harabaja kurima imyumbati ibaze aho uzorima imyumbati wizeramwo izokure wimbure uyigire ambara ikirobeke amuyigire imidudu amayigurisha urumva ubwo rugendo hamaronka ry'amahera aja muri studio babimukorera iyo ndirimbo hama arondera ayo mahera urumva asubire gutera iyindi myumbati ama indirimbo imara umwaka yarayisohoye hama aca yongera ayitange muri studio bayimubigirire yongere kurira nka jewe Mugani Desire Big Fizzo
icyo kintu sishobora cyenda kura Jena- naririmbye kuva kera hari na publicité nakoze ya nagize nkorera radio CCIP kera ya numvirije CCIP FM Prince sindambigwa ndaruka nkaryoherwa nawe nimba ushaka kuba nkanje umviriza CCIP FM Prince 99 n'ibice bine imisi yose kuva isaa 12 zo mu gatondo gushika isaa 3 zo mw'ijoro CCIP FM Prince ni munange niko urumva akantu nakoze kuva kera icyo gihe ntiharigaze amaradiyo yandi izo zindi tumva ntazo tushaka no kuvuga icyo gihe nizo zari zihari ndabyibuka hamwe ugacumva abana b'ejo bundi ati mutoye jewe nka je nka rafro uwo muziki wanje uzosubira gusohora umuziki wanje uzosubira gusohora bazompa amafaranga bazoza kundondera kuko ubu amamedia turafise ga mu Burundi ama TV online arahari ga mu Burundi none niko nako tukwihagarara ko nk'abandi jewe decision nafashe muri Bantu Boy uvuze izina Dramati uvuze Edith uvuze Eris Boy uranegeye uvuze Mugani Desire cyangwa ukavuga ibikorwa bya Bantu Boy bigiye kuba kujya bazoturihisha naje bazoca bandira basha ubu kurima ubu kubita ikofi ntumusubirire irindi ahubwo buri kijuju uhobata amaboko ufise ayo maradiyo hoho Natasha turazi ko ufise uburyo kandi turazi ko wiyerekana nk'umuntu nyine yafise turabibona turabizi ariko nawe wibuke ko wavuye kure uranegeye ahuri siyo wari uzi ntacyo yibagiriye yavuye burya buzima watanguriye ko bigenda byanga gushika Imana igutera iteka ukugira Natasha ubu tubona arora boss sibyo hari abandi bibagora kuronka amahera studio sibyo nukuri nka twebwe abastari nimba ari Natasha uvuga ati kwanza hari ibintu byise gutera ko dushaka kwitana dutere nka mu gihugu cy'u Burundi ibyo bintu ntibibaho oya brema tuvugisha ukuri niba isinye babivuga ati brema unye aya ma studio y'ubudumbidumbi izi ndirimbo zacu bazohora zitugurira natwe hoho Fibzo uribuka neza ko no munsi umuntu ashobora gusohora umuziki ukumva wamaze kujya mu bantu amastudio agenda yiyungukira wewe wabizi yashu yo kuwukora wagiwe muri studio usarara rap usubira mugabo ukaza wumva uyisohoye indirimbo amastudio niyo yonyine ari karagira iki ari kadanaza umuziki wawe kandi nta nikinguro wewe wigera uronka ryari nk'isora ijya ndirimbo kunywa biya urabo ijya ndirimbo napfe kwishyira kuri YouTube uranegeye nica ngenda ngiye kuraba umufanzi w'iwanjye vrema icyo nababwira muze muri tabafanzi numvise umufanzi amete Fizo jewe ndi n'inyota n'igishika cyo kukubona nukuri ndakubona ku mateleviziyo ni erego umutama wa kera ndemera ndaja kumuraba ngiye kumuraba rero nca mu quartier mu Kamenge kuko yambwiye ambari mu Gasenyi none quartier yose urumva indirimbo ntiramara n'amasabi kunywa biye numva none nkonga tukorera aba muri studio cyane dukorera iki wagumye nukuvuga warengana hose yari kiravuga ariko yabariho droit d'auteur ijya ndirimbo ndize ndashira kuri YouTube naho ivuza kuri studio atarinze guca kuri je ikintu yo gihari tuji inama tugafata ingingo sivyo tugafata ingingo kwanza unyi ni kuja kurondera
perezida Romeo wa mikadi by'imigisha kwanza ubu nyene tukigira narifise na mape yiwe murashaka kumumerekeza Reka tugwerekeze kuko n'imodoka iri ngaho hanze kubifatira ingingo kabisa nukuri umviriza ahubwo janye idesije nafashe muri patiporo babwire ntitugende twabanje kumubaza mwe muhamagare mumubwire ko JB Face Big Fizzo Istanish Natasha na Rafo na Mr Kariya yuko tumukeneye dufise ikibazo oya tumuteye surprise ujya n'uwarungu aturongoye sivyo kuko umurwayi arondera muganga sivyo reka tumwegere tukimushikirize nawe agishikirize hejuru niyo decision Natasha ubyumva gute ni sawa kabisa yego turashaka kugenda nta ngorane Gende kabisa. ibi ntawo bisabira Nta muntu inge kabisa.